bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, mwebwe mwese mutumbiriza mu Burundi no kw'isi yose, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turi ku munsi wa gatandatu ugira kane w'ukwezi, igenekerezo ya 27 ruheshi 2026. Turiko turumvira ijambo ry'Imana dukura mu gitabo c'ugucura intimba, ikabane ca kabiri, akarongo ka kabiri n'ak'icumi gushika ku 14, usimbiye akarongo ka 18 gushika ku 19. Ayo majambo aratwibutsa ukuntu ubabare buba igisabisho. Turumva kandi imizaburi ya 73 ico umukama twibutsa ati ntiwirengagize ubutacigarura abawe barohijwe mukama. Inkuru nziza dushikiriza n'amataho mwiranda dukura mu gihone ca gatanu akarongo ka 43 gushika ku 48, itwibutsa ukuntu umutware yicisha bugufi imbere ya Yezu yuzuye ukwemera. Turi kumwe na Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye, umumissionnaire umusaveriano arangura ubutumwa mu gihugu ca Brazil. Yaga mukama, umusavyi wawe ariko arakumviriza. Ivyo dusaba mu gitabo c'ugucura intimba, umukama ntiyagize imbabazi, yaratikije riho amazu yose ya Yakobo, kw'ishavu bafitiye yarahoneje inzitiro zose z'umukobwa wa Yuda, arazitembagariza hasi, aramaramaza ubwami bw'abahora bakigaba. Abashinga ntahe b'umukobwa wa Siyoni baguma bicaye hasi, babura ico bavuga, biyoreye imikungugu ku mitwe, bakenyeye amagunira. Abakobwa b'i Yerusalemu bajondamitse mitwe hasi. Amaso yanje arushe kubera amosozi, amara yanje arajugumira. Umutima wanje usanzariye hasi, kuko umukobwa w'igihugu canje yaheze, kuko abana b'abakiri kw'ibere baguye mu marira y'igisagara. Bariko barabaza ba nyina bati, nta gakate kandi nta kavinyu kobaho? Bagaca bavunika inkokora nk'abapfuye mu mayira y'igisagara, bacikanira ku bibero by'umuvyeyi. Mbese nobabarira iki? No kugereranya n'iki ga mukobwa wa Yerusalemu we? Uwo gukiza akaguhoza yobande? Wa mukobwa we mwigeme wa Siyoni, kuko uruguma rwawe ari runini nk'ikiyaga, ninde yoshobora kukuvura? Babahanuzi bawe bakuroteye ivy'ubusa n'ivy'urupfu, ntibaguseruriye ibicumuro vyawe n'ivyagukingira urupfu, ariko bakurotoreye ibinyoma. Umutima wawe nutakambira umukama, kuko ari we ruzitiro rw'umukobwa wa Siyoni. Reka amosozi atembe ijoro n'umutaga, nturuhe uruhuka na gatoyi. Imbonero y'ijisho ryawe ntiyigeze itekana. Va hasi urare uraboroga, uhereye igihe amateramo atanguye. Usuke umutima wawe nk'amazi mu nyonga z'umukama. Tega ibiganza usabire ibibondo vyawe vyishwe n'inzara mu mayira abiri yose. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ntiwirengagize ubutacigarura abawe baruhijwe. Ntiwirengagize ubutacigarura abawe baruhijwe. Ni kuki gamana nzima wahevye ugahebura, ugashavurira intama z'uruhongore rwawe? Ibuka ca gihugu wigaruriye na kera na rindi, wa musozi wa Siyoni wagerereyemwo. Ntiwirengagize ubutacigarura abawe baruhijwe. Kubitira kuri ya misaka itagira ahigera, rabishano umwansi yakoze mu gisengero, ahahora ikoraniro ryo gusenga. Hari urwamo rw'abansi, ahahora ibimenyetso vyacu, hari amabendera yabo. Ntiwirengagize ubutacigarura abawe baruhijwe. Niyo twabonye amashoka nkayo kwicira mu kibira, ibirima vyaho bakabikubita bakabisenya. Ewe mana nzima, baragutuririye isengero, barahumanije ingori yagwa mu izina ryawe. Ntiwirengagize ubutacigarura abawe baruhijwe. Haguruka mukama, nuzirikane insezerano yawe. Intara isigayemwo umudugararo musa, garukira uwasinzikaye ntagenda isoni zimwuzuyeko. Tabara umworo n'umugorwa, bashemeze izina ryawe. Ntiwirengagize ubutacigarura abawe baruhijwe.
nivyo dusoma mu nkuru za Yezu Kristo nk'uko twishirizwa na Matayo mweranda. Muri ya minsi mu gihe Yezu yashike i Kafarnaumi, umutware w'abasirikare aramwegera aramutakambira ati, umusuko wanje ntakiva mu nzu yaramugaye, eka arababaye gose. Yezu amubwira ndaje kumukiza. Nyamutware amwishura ati, mukama, sinkwiye ko unyinjira mu nzu, fa kuvuga ijambo na rimwe umusuko wanje acakira. Erega naho mfise abanduta ndafise abasirikare mbwiriza. Mbwira umwe ntigenda akagenda, nabarira uwundi nti ingo akaza. Umusuko wanje namubwira nti koriki akagikora. Yezu ngo avyumve aratamarirwa, acabwira abari bamugendaniye ati, nanzi n'ukuri ndabibabwiye ntawe nari bwasangane ukwemera nk'uko muri Israeli. Niho ndababwiye yuko hazova benshi mu buseruko no mu burengero bagasangira imfungurwa na Ibrahimu na Izahaki na Yakobo bari mu bwami bw'ijuru. Abagenewe ubwami nabo batabwe mu mukorane baririreyo bakoranye amenyo. Araheza Yezu abwira nyamutwara ati, genda nibikubere nk'uko uvyemeye. Muri ico gihe nyene wa musuku acarakira. Yezu ashitse mu nzu ya Petero abona inabukwe aryamye agwaye inyonko. Yezu akora iminwe yiwe, inyonko ica iramuvako. Arahaguruka arabazimana. Ku mugoroba bamuzanira benshi bafashwe n'amashetani arayirukanisha ijambo ryiwe. Yongera arakiza abagwayi bose. Iryavuzwe n'umuhanuzi Izaya riribonekeza ngo yarafashe ubumuga bwacu arigerekako indwara zacu. Dushemeze kandi dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi Imana wacu, ijwi Imana wanyu, mwebwe mwese mutumviriza murundi ku isi yose, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Mu gisoma ca mbere twumvise amajambo ahambaye bavukanyi atwereka ukuntu Yerusalemu yari yasambaguritse, cyane cyane nkuko tuvyumva mu gitabo cyo gucura intimba. Mu nkuru nziza twumvise ukuntu Yezu akiza abagwaye, agakiza cyane cyane umusuku umutware, akiza cyane cyane inabukwe wa Petero, akiza cyane cyane amashetani menshi. Erega bavukanyi Imana ntiyigera ija kure y'amarira y'abana bayo, yamiri hafi y'abana bayo. Imana niyo yamye igendera kandi igendana n'igihugu cayo igihe caca mu mageragezwa menshi, bakava mu Misiri bagenda mu gihugu c'isezerano. N'ubu turumva nk'uko twavyumvise mu gitabo cyo gucura intimba ukuntu Imana itigeze iheba abana bayo, igihugu cayo, maze bikatwigisha kwama tugaruka ku Mana no kwizigira kwinshi. Umuhanuzi Yeremiya yabitwibukije mu gitabo cyo gucura intimba, aho abona Yerusalemu yasambutse, igihugu cababaye, abana b'Imana bishwe n'inzara barushe. Ariko Yeremiya abandanya ahanura, abandanya afasha igihugu c'Imana kugira ngo gikomeze inzira nticihebure kandi gikomeze ugusenga. Nihavuga ati, umutima wawe nutakambira umukama, umutima wawe nutakambira umukama, kuko ari we ruzitiro rw'umukobwa wa Siyoni. Reka amosozi atembe ijoro n'umutaga, nturuhe uruhuka na gatoyi. Umve yemwe amajambo ukuntu ari nkora mutima, nturuhe uruhuka na gatoyi, bandanya ukomeze urugendo. Nka kumwe wa mugani w'ikirundi utwibutsa iti, makate ndambarare arotwa na makabando nandare, nukwandara nukubandanya urugendo. Nkuko rero tubandana tuvyumva muri gisoma ca mbere cyo gucura intimba, umuhanuzi abandanya afasha igihugu cavuga ati, va hasi uraruraboroga, uhereye igihe amaterama atanguye, usuke umutima wawe nk'amazi ku nyonga z'umukama. Ewe yemwe, ayo majambo arahambaye cyane, kumva yuko turirira mu maso y'Imana yo itubona kandi kadukiza itoduheba. Bavukanyi, nkuko twaje kuvyumva, kangahe abantu bubu bari mu ngorane, bameze nk'abasambutse nka Yerusalemu mu buzima bwabo. Hariho amazu menshi yasambaguritse, hariho ingo nyinshi zasambagurutse kubera ubube gito bwa bamwe bw'abubakanye, kandi hariho urwaruka
rwataye inguvu rutagigira inguvu kubera ukubura akazi. Hari abantu benshi bagwaye kandi bazi yuko batazokira. Hari imiryango myinshi iri mu ngorane yama ibabaye. Hari abantu benshi bashaje kandi bumva umenga barahebwe, bumva umenga bari bonyene. Erega abavukanye rimwe na rimwe na twebwe turumva dushikirwa n'ibigeragezo nk'uko twavyumvise mu Zaburi, ariko bikadutuma dusaba tutirangiza Imana tuvuga tuti ntiwirengagize ubutacigarura abawe barohijwe. Hari abantu benshi barohijwe, ariko Mukama ntiwirengagize ubutacigarura abawe barohijwe. Ngiho igisabisho kidufasha kwizigira Imana, ntikidufashe kuyigira inyuma, ariko bidufashe kuyegera. Umukama wenyene atubwira ati nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremewe nzobaruhurira. Erega Mukama nk'uko twavyumvise mu nkuru nziza uyu munsi, umutware ari umupagani araza kwa Yezu kandi atabikwiye, araheza agasaba ikintu gihambaye, ugukira k'umusuku wiwe. Ego aremera ububasha bw'Imana, aremera ububasha bwa Yezu. Nihavuga ati Mukama sinkwiye ko unyinjira mu nzu, fa kuvuga ijambo na rimwe umusuku wanje acakira. Wewe arabona ubuwe bwiwe, wewe arabona ubuwe gito bwiwe, akabona kandi n'ubweranda bw'Imana, akabona yuko iyo Mana idakwiye kuza mu buzima bwiwe mu nzu yiwe. Ariko akibagira ko Yezu arico camuzanye, atazanywe n'abakomeye, yazanywe n'abagwaye. Ico cyose yaracibagiye. Kenshi abantu benshi baribagira ayo majambo bavukanye. None rero muze twame tutakambira Imana tuyegera. Yezu niho aheza agatamarirwa abonye uwo mutware, avuga ati, niho yacabwira abari bamugendaniye ati nanzi n'ukuri ndabibabwiye ntawe nari bwasangane ukwemera nk'uku muri Israeli. Mu buzima bwacu rero turahamagariwe gukomeza ukwemera, kugumana ukwemera mu bitugerageza vyose, mu ngarane zose, maze icyo twoheba duheba Imana, kuko Imana yamana natwe naho tuba twabuze vyose. Yezu aratamarirwa n'uyo mutware, umutware umupagani, ariko umutware umupagani yuzuye ukwemera, yerekana ko Yezu afise inkomezi zihambaye. Nuko bavukanyi murabe neza ukwemera, tukomeze ukwemera kunezera Imana, ukwemera guciye bugufi, ukwemera kwiyegurira Imana, ukwemera kubandanya gukomera cyane cyane mu gihe ibintu byose biba vyasambutse, nkuko umenga ntacyo dusigaranye, ariko twumva yuko dusigaranye Imana. Mariko Mweranda niwe atwibutsa ati vyose birashoboka kuwemera. Erega abavukanyi mu buzima bwacu benshi turasaba tukarindira inyinshi tukayibura, ariko ntitwoca twihebura. Kumbure ingwara irabandanya itugeramira, ariko ntitwoca twihebura. Kumbure turafise ingorane z'ubukene bubandanya bwiyongera, ariko ntitwoca twihebura. Kumbure bavukanyi turakeneye amahoro y'umutima, ariko ntitwoca twihebura. Turakeneye amahoro mu muryango yacu, turakeneye amahoro mu gihugu cacu no mu bihugu dusanga imbibe, ariko ntitwoca twihebura. Tubandanye twizigiye Umukama. Erega abavukanyi ntitwibagire yuko Imana yamana natwe kandi itwumviriza mu gacerere kayo. Umukama yama ari kumwe natwe naho twibaza yuko tutari kumwe. Paulo Mweranda aratwibutsa ko abana b'Imana batazigera batetegwa. Bavukanyi, Kristo niwe mukiza. Kristo arakiza umubiri, Kristo arakiza umutima. Kristo niwe aje gukomeza imitima yavunitse. Kristo niwe adutwara mu magorwa yiwe y'umusaraba, nk'uko wenyine yawikoreye kandi adahemukiye Imana, akamana ukwizigira mu Mana se. Niho rero Matayo Mweranda nk'uko twavyumvise mu nkuru nziza aheza akarangura amajambo y'urukiza, avuga ati iryavuzwe n'umuhanuzi Izaya riribonekeza ngo yarafashe umuga bwacu arigereka ko indwara zacu. Ayo majambo Matayo Mweranda arayavuga mu gihe cyane cyane Yezu yiriwe arakora ubutumwa. Yumvire bavukanyi, yarinjiye muri iyo nzu, yarahuye n'uwo mutware hakiri kare, amasaha yitereye aragenda mu nzu gukiza inabukwe wa Petero, ngo bugorovye arakiza imitima myinshi, arakiza abantu amashetani. Yezu yirirwa akora ubutumwa gushika akaruha. Erega yarafashe umuga bwacu arigereka ko indwara zacu. Nuko rero bavukanyi, Yezu yama atwakira, kuko niwe yamavuga nk'uko naheje kubivuga ati nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Niturabe neza bavukanyi rero mu ngwara zacu ntidutakaze ukwemera.
tukarira, kumbure mu gihe twababaye twabuze abacu, mu gihe turondera akazi tukaronke, mu gihe twumva twihebuye, mu gihe twumva yuko umenga ntibatwumvira, mu gihe twumva yuko twasaziye mu gasho ariko ntibashaka kuturekura, mu gihe twumva yuko bavukanye turi mu ngorane zirengeye imitima yacu, ntitwureke ngo imibabaro yacu itwibagize Imana, duhebe igisabisho, ahubwo riho tugaruke ku Mana tuyiture, ntiduhebe ijambo ry'Imana, ntiduhebe inkuka ya misa, ntiduhebe ugusaba ikigongwe ngo turekurane hagati yacu, ariko tubikomeze naho turi mu izo ngorane dushobora kuba zitubangamiye, nk'uko twavyumvise mu nkuru nziza, Yezu akiza amashetani, Yezu akiza inaboko ya Petero. Bavukanyi mwese mutwumviriza kuri Radio Maria Burundi, ijwi Imana iwacu, ijwi Imana iwanyu, nimuze rero dusaba Mukama dufashe, dukomeze ukwemera, twigize inyuma urwanko, amacakubiri, tugize mu cyo cyose gutandukanya n'Imana, dukomeze gusaba imbabazi mu gusubiza hamwe n'Imana na bene wacu, mu gusubiza hamwe na bene wacu mu miryango yacu, mu kwambaza ka gakoni k'urugendo ariyo rozari, mu kwambaza Imana tuyisaba ikigongwe, tugisabira na bene wacu. Nituze bavukanyi tuje hafi y'abo bose bagowe, abo bose bamerewe nabi, abo bose bakenye, abo bose baba mu buzima bugoye, cyane cyane imfuvyi, cyane abo bose babuze ababo, abagwaye, abaruhebwa, nkuko Yezu avuga ati ibyo byose mwagiriye umwe wese muri abato bato ni jewe mwabigiriye. Turabisanga mu nkuru ya Matayo mwiranda igabano cya 25 akarongo ka 40. Erega abavukanyi ntikwame twibuka aya majambo y'izaburi twumvise, ntiwirengagize ubutacigarura abawe baruhijwe Mukama, kuko ukwemera kwama guhambaye mu buzima bwacu, cyane cyane mu kurabira ku kwemera k'umutware yizigira Imana, kuko Yezu ariwe karuhuro kacu, ariwe buzima bwacu. Muvyeyi Bikira Mariya adusabire, umugabekazi w'amahoro, asabire ubundi bwacu, asabire ingo zacu, asabire igihugu cyose n'isi yose. Nimuhorane Umukama.